Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro vyacu abadukurikira muherereye mu bice bigiye bitandukanye mwaramutse neza aho muherereye hose turabifuriza gukomeza kumererwa neza cane. Turi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere kw'igenekerezo rya kabiri y'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 tubahaye ikaze kuri ino mboneshakure yacu no yanyu ya Burundi News TV, mboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikirizaho amakuru akomeye cane. Tubashikirizaho amakuru yihuta, amakuru abadafise ivumbi na gatoya, amakuru abariko agaruka ku bikomeje kugenda biravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse na mu karere k'ibiyaga binini cyane, aho twibanda ku makuru ariko aravugwa mu bijejwe umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibanda ku by'umwihariko muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Turahera nga muri kino gihugu c'u Burundi ahakomeje kugenda haravugwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari itegeko ryamaze kugenda ryemezwa rigendanye n'icuruzwa ry'igitoro kigiye gutangura kuboneka nga muri kino gihugu nyuma y'igihe kinini cyane abanyagihugu bakomeza kugenda bavuga ko barushe, bavuga ko ibintu byose byogiye ku murongo. Haba muri banke ngo ni ugutonda umurongo, kujya kuzana amazi ku ivomero ni ku murongo, kuri sitasiyo gushaka igitoro naho ni ku murongo, kujya kubajya mu kabari kurondera agacupa naho ni ku murongo. Mbese ibintu byose byabaye uruvange, ibyatumye abanyagihugu bose rero bakomeza kugenda bamagana ndetse banavuga ibikomeje kugenda birakogwa na leta y'u Burundi, bakavuga yuko ari akamaramaza. Icakora amakuru akomeza kugenda radushikira rero nuko by'umwihariko ku masitasiyo menshi agiye atandukanye nga mu gihugu c'u Burundi hotanguye kugenda harashyirwa icyo twakwita by'umwihariko ubwo buryo bw'ikoranabuhanga bwo kwishura amahera, aho by'umwihariko umuntu wese azajya ajya kuba yo kwishura igitoro ku masitasiyo agomba kuzojya arabyishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ni mu buryo bushasha rero bwo kugira ngo leta itazongera kugenda irahombaho n'akaritiro na kamwe ku bigendanye n'igitoro. Ni mu gihe amakuru yizewe dukura mu nzego nkuru z'igihugu avuga ko rero by'umwihariko hari amakuru ahari yizewe avuga ko rero amaritiro ashika kuri miliyoni 2 agomba gutangira gushika nga muri kino gihugu, ariko kandi akaba ari amaritiro ashobora kuzogabanya ibura ry'igitoro, ariko kandi bikaba binavuga ko rero igitoro cyinshi kizongera kirakoreshwa n'imashini nyine zizotangura kugenda zirubaka zinanagura ikibuga mpuzamahanga ca Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Icakora kandi binavuga ko rero umuntu wese azofatwa by'umwihariko ariko aranyereza iki gitoro bigendanye n'uburyo cyari cyarabuze ngo ashobora kuzohanwa ku buryo bukomakomeye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari amakuru avuga ko rero by'umwihariko hari abarundi bashika ku 8 bafungiye muri Mozambique, ariko kandi akaba bariko baratabaza ndetse bakaba bahejeje imisi bariko baratabaza, ariko kandi akaba ata muntu n'umwe yigeze abumva canga se ngo abashe kuba by'umwihariko yobasha by'umwihariko kuba ayo batabariza mu gihe rero bakomeje kugenda barahura n'akaga gakomakomeye. Ndaza kukubwira yuko kandi haciye amezi ashika kuri 6 tubagejejeho inkuru y'abagabo bashika kuri 3 bo ku mutumba wa Kinanira ni muri komine Gisuru, rero ni mu ntara ya Ruyigi, harimo witwa Desire Baragasirika ndetse n'uwitwa Toyi Marius ndetse n'uwitwa Mohamed Adamu, bose akaba barahoze ari abanywanyi ba Seneri. Abo bagabo rero bakaba barafashwe ku igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024 bajanwa mu Gashoka komine ya Gisuru. Mwijoro barasohoye rero agasho bajyanwa ahantu hatazwi cyane. Amakuru dufise rero avuga yuko rero Shabani nimubona rero yari yarahiye ko rero bategerezwa kwicwa. Shabani rero nimubona asanzwe arongoye imbonerakure mu ntara ya Muyinga, Ruyigi ndetse na Cankuzo zigize intara intara nshasha ya Abuhumuza. Shabani kandi asanzwe azwi mu mabi menshi cyane yakomeje kugenda aragaragara. Hari umwe muntu yaje kugenda raturongera amakuru y'aba bantu rero by'umwihariko aza kugenda atubwira yuko rero abo bantu boba baramaze kugenda bicwa kuko byomaze kugenda biradushikira, ariko kandi witegereje neza nyine ibikomeje kugenda birabanga muri kino gihugu c'u Burundi urahita ubona yuko rero ari akamaramaza, aho bamwe bakomeje kugenda baratakira nyiricubero Evariste Ndayishimiye, ariko kandi kumutakira usanzwe ubarizwa muri wundi mugambwe biba ari uguta inyuma yahuye nk'uko byakomeje kugenda biranagaragara.
Hari amakuru kandi akomeje kugenda avugwa ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, muri kino gihugu by'umwihariko cane cane mu burasirazuba bw'ico gihugu mu mujyi wa Goma, nk'uko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Twisunze itangazo ryashyizwe ahagaragara ku igenekerezo rya 30 Nyandagara mwaka 2024 ryavugaga yuko rero ku itariki ya mbere Nzeri uku kwezi kw'icenda by'umwihariko nyene kwa Nzeri mwaka 2024 abantu bashika ku majana 200 bazoba bari gushingurwa. Ni kuri uyu munsi nyine, kuri uyu wa mbere baraza kuba bari gushingurwa ngaha muri Igoma nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru dufise rero nuko abo bantu bose baraza gutangura gushyingurwa bashika ku ijana, ari bamwe mu bantu bagiye bahura n'ibibazo bikomakomeye cane cane by'umwihariko bakaba barazize intambara ziriko ziraba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndagwaye ikaze rero nshuti mu myanya w'ibiganiro byacu herereye hose hirya no hino ku isi, kubwira ngo rero aha niho rero ugomba kuzajya urakurikira amakuru yihuta, amakuru adafise ivumbi na gatoya, amakuru abariko aravuga mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Abatwumviriza mwerere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze muri kano gatondo, tubabwira ngo turashuhuje natwe ngaho twicaye muri studio i Bujumbura ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abatwumviriza kandi namwe muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye ha ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze mu biganiro byacu. Abatwumviriza kandi muherereye by'umwihariko ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, turabifuriza ibihe byiza cane, turabifuriza amahoro y'Imana cane. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri ino mbonesha kure yacu ya Burundi News TV, reka nkwibutse ubyonde ko ahari akamenyetso kameze nk'inzogera, ubundi utanga igitekerezo ukandi like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Ikaze ibiganiro byacu tubitanigirire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umwe mu bamenyesha makuru bacu by'umwihariko yabashije kuba yoganira n'umwe mu bayobozi bakomakomeye nga muri kino gihugu c'u Burundi, maze aca amubwira amabanga agendanye n'uburyo igitoro cyotanguye kugenda baragikozaho imitwe y'intoki. Amakuru yizewe aravuga ko rero by'umwihariko amaritiro ashika kuri miliyoni 2 agiye gutangura kwinjira nga mu gihugu c'u Burundi. Icakura rero ngo harimo amasitasiyo amwe namwe atazemererwa by'umwihariko kuba yotanga ico gitoro, mu gihe yakomeje kugenda agaragagwaho rero n'amanyanga cane cane bamwe mu bayakuriye, aho bagiye bakomeza kugenda baragaragagwaho n'ubusumwa bwinshi cyane. Ibyatumye rero hari amwe mu masitasiyo agiye atandukanye yemererwa kuba ashobora kuzotangira kwacira icyo gitoro ndetse agatangura no kugenda aragicuruza, mu gihe ayandi masitasiyo cane cane ayasanzwe ayandi masosiyete atari ay'abandi banywanyi bo muri CNDD-FDD n'abayobozi bakomakomeye cyangwa se n'ay'abayobozi bakuru b'igihugu, ngo ntabwo yemerewe kuba yogira icakora cyangwa se ngo abashe kuba yokwacira iki gitoro nk'uko bivugwa. Hari amafoto rero akomeje kugenda aranyuranyuranya namo rero ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ubwato bunini bushika kuri 2 bivuga ko rero bwoba buri mu mazi ya Tanzania ariko buriko buraza nga mu gihugu c'u Burundi. Bivuga ko rero by'umwihariko amaritiro ashika kuri miliyoni 2 azaba arakemuyeho bukeya rero ibura ry'igitoro ndetse n'ikena ryacyo nga mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe nk'uko natanguye ndabivuga, abanyagihugu bamaze igihe bariyamiriza bavuga ko rero ibintu byose nga mu gihugu c'u Burundi, haba kugura agasukari, haba kuzana amazi, haba kuri sitasiyo urashaka igitoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, byose byamaze kugenda birajya ku murongo. Ara abantu bajya ku murongo bakomeza kugenda bibaza rero iterambere baba barimo ndetse aho baba bari kuva ndetse naho baba bari kwerekeza, ndetse baza kugenda bashimangira ndetse banereka nyir'icubahiro Evariste Ndayishimiye rero ko aho kugira ngo abashe kuba yoteza imbere abanyagihugu ahubwo ariko arabaroha. Amakuru irakomeza kugenda avuga ko rero kandi ayo masitasiyo amwe namwe nabwo azemererwa kuba yotanga ico gitoro cane cane by'umwihariko ngo azaba haracungirwa umutekano na bamwe mu bagize imbonerakure nga mu gihugu c'u Burundi, ugwaruka rusanzwe rubarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Ariko kandi amakuru yandi yizewe akaba avuga ko rero by'umwihariko izo sitasiyo zizoja zirakira amahera by'umwihariko binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Mbese rero ata muntu numwe ukorera kuri izo sitasiyo azajya acararondera kwakira amafaranga mu ntoki, azajya by'umwihariko barishura mu buryo bw'ikoranabuhanga mu rwego kugira ngo abakozi b'igihugu bakuru rero bazajye barabasha kumenya uburyo igitoro cocurujwe. Ndetse binavuga ko rero kandi hazoshyirwaho ibihano bikomakomeye, ibihano bizajya bigenwa rero ku muntu uzogera afatirwa mu bikorwa byo kunyuruza icyo gitoro. Ni mu gihe rero iyi nkuru rero ari inkuru nziza ku banyagihugu bose, ariko kandi
bikaba bishobora kuzogura ndetse by'umwihariko no kuzashyirwa mu bikorwa rero imwe mu myanzuro bamaze kugenda barafatira iki kibazo. Hari umwe mu bantu rero bagiye baraduhereza amakuru nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, avuga ko rero hari ikibazo gikomeye cyane cyamwe mu Barundi bashika ku 8 rero bamaze amezi bafungiye muri gihugu ca Mozambique ahitwa Nampula kubera rero binjiye batagira ibyangombwa. Abaza rero uwo yo kwitura rero kugira ngo babashe kuba barekurwa bapfumwe rero basubizwa nga mu gihugu cy'u Burundi. Mu minsi yeze kandi naje kugenda ndabarondera inkuru ikomeye cyane yavugaga yuko by'umwihariko cyane mu gihugu cyo Qatar hoba harimwo bamwe mu bayobozi b'igihugu cy'u Burundi bakora muri ambasade bazwiho rero ubusuma bukomakomeye, aho rero batumiza abanyagihugu nga mu gihugu cy'u Burundi bakabizeza kuzobaha akazi ndetse no kuzoka bashakira ndetse n'amaviza, ariko kandi by'umwihariko bakabishura uduhera twabo bamara kutubahereza bikarangira bageze muri kiriya gihugu ca Qatar ntibagire rero ikintu na kimwe babasha kuba boronka, ahubwo bagaca barafungwa. Abantu bamwe na bamwe rero bariko baratabariza abanyagihugu b'Abarundi kandi bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye ijya nino ku isi. Ibi kandi bije bikurikirana nyene n'iyi nkuru ikomeje kugenda irava nga mu gihugu ca Mozambique, aho abanyagihugu b'Abarundi bashika ku 8 nabo bamaze kugenda by'umwihariko baravuga ko babuze uwo botabaza cyangwa se uwo batakira mu rwego kugira ngo babashe kuba bogaruka mu gihe bamaze kugenda barafatwa n'urwego rujejwe iperereza nga mu gihugu ca Mozambique, dore ko iki gihugu gisanzwe kiraberamo n'ingwano zikomakomeye. Icakora amakuru ariho ubu ngubu rero agaragaza neza ko ingwano zitsa zahagaze nyuma yuko ibisirikare bikomakomeye birimo n'igisirikare c'ibanyi cy'u Rwanda kizwi nka RDF camaze kugerayo rero kikaba cyaratanguye kugenda gihangana na bamwe by'umwihariko mu bagwanyi b'imitwe y'iterabwoba cyane imihari ubu ngubu yamaze no guhunga intara ya Cabo Delgado ndetse na Mocimboa da Praia, bakaba baramaze kugenda bahungira mu bindi bice bigiye bitandukanye ndetse by'umwihariko ibice by'amashamba. Amakuru kandi by'umwihariko akomeje kugenda agaragaza neza ko abanyagihugu b'Abarundi bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane bakaba bakomeje kugenda by'umwihariko baranyuruzwa ngaha haba mu gihugu cy'u Burundi imbere mu gihugu ndetse no mu bihugu by'amahanga nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Kuko kandi andi makuru akomeje kugenda abigaragara by'umwihariko ku igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa 6 umwaka wa 2024 hari inkuru twabandangije kugenda turabashikiriza, inkuru yari ikomeye cyane yavugaga rero kuri bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNL rero n'umwe mu migambwe nga mu gihugu cy'u Burundi usanzwe ufise abayoboke benshi cyane cyangwa se abanywanyi, ndetse ku buryo rero na CNDD-FDD iwureba ikaba yogira ubwoba cyangwa se igishika, aho rimwe na rimwe barota yuko rero umunsi umwe bazobasimbura ku butegetsi. Kuko kandi icyo gihe iyi nkuru twakomeje kugenda tuyibashikiriza rero icyo gihe muri komine Gisuru rero amagogwa yari ari ku banywanyi b'umugambwe CNL, abantu rero batazwi baraturira amazu inyankamugaye rero zigaca zinyuruza abo bantu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Icakora twamaze kugenda tumenya neza yuko rero ari imbonerakure zakomeje kugenda zirakora ayo mabara. Amazina y'aba bagabo rero bashika kuri 3 banyurujwe ni Baragasirika rero Desire n'uwitwa Toy Merci ndetse n'uwitwa Mohamed Adamu, bose bavuka rero ku mutumba wa Kinanira ni muri komine Gisuru rero intara ya Rwigi. Bose uko rero ari ako bashika kuri 3 n'abanywanyi b'umugambwe CNL bayoboka agato icyo gihe by'umwihariko bayoboka agatogwasa by'umwihariko, ariko kandi agatogwasa akaba yaramaze kugenda nawe yirukanwa muri uyu mugambwe nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Kuva by'umwihariko mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa 5 umwaka wa 2024 bano bagabo bavugwa ko rero basohowe aho bari bafungiwe mu Gashoka komine Gisuru bajyanwa ahandi hantu hatazwi. Imiryango yabo by'umwihariko yaje kugendera bahangayikira cyane ku buryo bukomeye cyane, ndetse mu nyuma kushika none by'umwihariko muri uku kwezi kw'icenda ata muntu n'umwe yari yarakamenye akanunu kabo cyangwa se iyo baberekeye.
Ifatwa ry'aba bagabo rero by'umwihariko uko ari batatu ryakomeje kugenda riratangaza abatari bakeya. Muri iryo joro by'umwihariko rero amazu 9 y'abanyagihugu yaraturiwe ku mutumba wa Kinanira muri komine Gisuru, naho rero abanyagihugu bashwa badutse rero biruka kurondera inkozi z'ibibi zakoze iryo bara ntizigera zifatwa canke ngo by'umwihariko zibashe kuba zomenyekana. Bukeye umukuru w'iperereza rero mu ntara ya Ruyigi, komiseri w'igipolisi mu Gisuru rero abajejwe intwaro ndetse n'abapolisi benshi cyane bazindukiye ku mutumba wa Kinanira gutohoza ibyabaye, ariko kandi bagaragaza neza yuko atakintu na kimwe babashije kuba bomenya gifatika. Nkuko twabibwiwe rero n'umunyagihugu waho, abo bategetsi rero bashitse baja kurondera abanywanyi bashika kuri 3 b'umugambwe CNL. Baragasirika rero Desire ndetse na Toy Macy ndetse na Mohamed Adamu bageze ku mihana rero yabo basanga bagiye kugesa umuceri, baca batuma rero abakenyezi babo kuja kubahamagara ngo bitabe rero abategetsi, babasanga ku kirindiro rero cy'igipolisi ku mutumba wa Cijongo. Babagabo rero ko bashika kuri 3 by'umwihariko babaye bagishika baca barafatwa, barabohwa rero bajanwa mu gasho ka komine Gisuru. Ijoro rero rigeze ngo baba barasohowe bajana gufungirwa ahandi hantu hatazwi. Kugeza ubu ngubu rero n'imiryango yabo yari ikomeje kugenda iragira ubwoba bwinshi cyane ko by'umwihariko abo bantu baba barishwe kubera amajambo ateye ubwoba rero by'umwihariko yashyikirijwe n'umukuru w'imbonerakure mu ntara nshasha rero by'umwihariko ya Buhuza Cankuzo Ruyigi Muyinga. Shabani nimubona rero avuga ko rero abazofatwa ari ukubica bose nk'uko akomeza kugenda arabivuga. Guturira amazu rero by'umwihariko ntiyagarukiye ngaho by'umwihariko haciye iminsi ishika kuri 3 kwigenekerezo rya 30 by'umwihariko harasubiriye haraturirwa inzu zishika kuri 3 ku mutumba wa Nkubuye uhana urubiye rero na Kinanira, aho nyine muri komine Gisuru. Abakoze iryo bara rero ntibofashwe muri aya mazu ashika kuri 12 amaze guturirwa. Abiri rero abamwo rero imiryango yaheruka rero guhunguka 10, abamo kandi abantu bavugwa rero ko ataho bahengamiye mu bijyanye n'imigambwe igiye itandukanye. Abo ku ruhande rwa CNL kandi bakomeza kugenda bavuga ko rero iringira rito ari hohoterwa, ndetse bakanavuga ko rero by'umwihariko ari n'iterabwoba rikomeje kugenda rirabageraho. Umunyagihugu rero by'umwihariko wo ku mutumba wa Kinanira yakomeje kugenda atumenyesha agize ati igiteye amakenga rero by'umwihariko kinadutera ubwoba rero nuko amajambo y'abategetsi akomeje kugenda aradusesereza ndetse aranaduhahamura. K'akarorero rero komiseri wa komine yarakoresheje inama by'umwihariko n'inama yari ikomeye cyane. Ni inama yabereye ku mutumba wa Kinanira, ahamagarira rero by'umwihariko imbonerakure kwica umwanzi batiriwe rero baranamenyesha imbere yagize ati agakwavu muzofata rero muzoce mukajya, nimwirirwe rero murambwira. Kandi by'umwihariko mwarumvise yuko rero abaturiye umuriro bafashwe, ubu ngubu rero uzofatwa nzomutwara mu ruzi arugazure, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Umukuru kandi w'imbonerakure Shabani nimubona rero yavuze amajambo asa nk'ayo ngayo ati abo banyakuranduka abashaka rero kudutwara igihugu tuzobica tubamare, nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Imiryango ya Desire Baragasira ndetse na Mayistoyi ndetse na Mohamed Adamu iri mu bwoba bwinshi cyane rero kubera itazi abayo aho baba bafungiye. Iyo miryango iravuga ko kandi idatahura ingene abayo baba barafashwe atamatohoza akozwe ku bwayo. Rero by'umwihariko abakoze ibara ni abandi. Ikimenyamenya rero nuko inzu z'abadandanije rero guturirwa, kandi by'umwihariko bari baramaze gufatwa. Imiryango isaba rero kumenyeshwa aho abayo bo baba barafungiye bakongera bakajyanwa vuba imbere y'ubutungane kugira ngo bibashe kuba byosigura.
gushitsa none rero by'umwihariko hari amakuru yamaze kugenda adushikira avuga ko rero by'umwihariko bano uko bashika kuri batatu bose baba baramaze kugenda baricwa by'umwihariko n'iyi mbonerakure. Iyi mbonerakure kandi binavuga ko rero isanzwe ifise ubugome bukomakomeye, ikaba izwi nk'umwicanyi ruhagwa cyane nga muri kano gace nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ibi byose kandi bikaba byarakomeje kugenda bituma abantu bakomeza kugenda banga imbonerakure ndetse bakomeza kugenda bavuga ko rero batanazizeye kuko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru akomeze kugenda kandi aradushikira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusumira arerekana akanagaragaza uruhare rukomakomeye kw'imbonerakure, nyamara nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaba nta kintu na kimwe ariko arakora ku bigendanye no mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba hekemurwa ibibazo by'umutekano muce cyane bikomeje kugenda birakogwa n'imbonerakure. Igoma ku mugwa mukuru cyane w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hari amakuru akomeje kugenda avuga ko rero uyu munsi ku wa mbere ku igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 hagomba gushingurwa abantu bashika ku majana abiri nk'uko biriko biratangazwa. Ibi ngibi kandi ni ibyatangajwe na serivisi ishinzwe protokole ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho ivuga ko rero by'umwihariko kuri uyu wa mbere w'ice cyumweru twatanguye kwinjiramo rero haraza kuba gahunda yo gushingura imibiri y'abantu bashika ku majana abiri bazize intambara ziriko zirabera muri iki gihugu. Ubutumwa kandi bukubiye mu itangazo urugwego rero rushinzwe protokole mu buyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru rero bugaragaza ko ryashyizwe ahagaragara by'umwihariko ku munsi w'ejo ahaheze by'umwihariko ahari ku cyumweru cyangwa se kuwa Mungu ku igenekerezo rya mbere. Bunagaragaza kandi ko by'umwihariko gushingura bizabera kuri Stade de l'Unité de Goma iherereye mu mujyi rwagati wa Goma uzwi nk'umugwa mukuru rero w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Cyakoze iri tangazo rivuga gusa rero umubare w'abantu bazashyingurwa ko ari amajana abiri, ariko ntirigaragaza igihe boba bariciwe, gusa rinavuga ko kandi bishwe n'intambara iki gihugu ngo cyoshoweho rero n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko bikubiye muri iryo tangazo. Mu busanzwe kandi iki gihugu ca Kongo gisanzwe kirashinza u Rwanda kurugabaho rero igitero kitiriwe umwari wa M23, ibyo u Rwanda rwagiye rero rurahakana kenshi cyane runivuye inyuma, ahubwo rugashinza ubutegetsi bw'ico gihugu rero gukorana byafi cyane n'umuhari w'iterabwoba wa FDLR urimwo abasize bakoze amahano bakoze genocide muri icyo gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Iri tangazo kandi usibye kugaragaza umusi wo rero gushyingura, ryanagaragaje abazitabira uwo muhango barimo rero abakuru b'amadini, abayobozi bagiye batandukanye bakorera leta muri iyo ntara, ndetse kandi by'umwihariko n'abahagarariye imiryango mpuzamakungu yiye by'umwihariko n'iyimbere mu gihugu ikorera mu mujyi wa Goma. Uyu muhango kandi by'umwihariko binateganyijwe yuko rero uzotangira igihe cy'isaha z'igitondo nyine nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Uyu muhango kandi uriko urateganywa mu gihe amakuru akomeza kugenda aradusumira yerekana ndetse akanagaragaza uburyo ngaha by'umwihariko muri kino gihugu ubugizi bwa nabi bukomeje kugenda buriyongera ndetse bukomeje kugenda biranafata indi ntera. Ku munsi w'ejo kandi hari amakuru yakomeje kugenda aradushikira, ni amakuru yari mabi cyane aho yavugaga yuko rero umwe mu basirikari b'Abazalendo yamaze kuba yo kwivugana, by'umwihariko umwe mu babyeyi cyangwa se umwe mu bakenyezi yarariho atwite nyine ndetse n'abandi bana bashika kuri babiri nk'uko byoje kugenda bigaragara. Ibi kandi byaje byongera ku bandi banyagihugu bamwe na bamwe ngaha mu mujyi wa Goma bakomeje kugenda bicwa urusorongo, ariko kandi bikaba byogorana yuko rero hohera iminsi ishika kuri ibiri ngaha muri kino gihugu cyane cyane mu mujyi wa Goma atabantu bahapfiriye. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu mubandanya kudukurikira 5 kuri 5 hano kuri Burundi News TV, twongere gusubira mu masaha ari imbere.